umutekano wa bose urakeneye gukingirwa vy'ukuri mu Burundi. Uravye gusa ingene amabakorerwa abakenyezi n'abigeme mu Burundi yabaye ndanse, gufata ingingo zo kubihasha coba igikorwa gihambaye cane. Ariko none ikibazo mfise ca mbere ni iki: ko mbona mu bibujijwe muri iryo tangazo vyinshi biraba abakenyezi, abigeme n'abana, boba aribo bakora ayo mabi twumva yose, akaba aribo bahungabanije umutekano mu gihugu? Boba ari abo batumye indero ndundi itituka, tukaba tugeze ahatemba uyu munsi mu vyerekeye akaranga kacu nk'uko tubibona? Ubwo iyo ngingo naho ivuga neza ikibazo kihari, kandi vy'ukuri nico, mu kubironderera inyishu mu nzira itariyo ntibizozimiza intumbero, hagahava havamwo inabi isumbirije. Kubera iki hafatwa ingingo zizibira abakenyezi, abigeme n'abana, ntihafatwa ubwa mbere izihasha barya nyene bakora ayo mabi? Ikibazo ca kabiri naco, burya mbega abarongoye abandi mu Burundi boba bataratahura ivy'agateka kazina muntu k'abakenyezi ngo bumve ko ata mategeko yerekeye bamwe ataraba abandi? Muri ibi bihe twese turiko turaharanira twivuye inyuma ukunganishwa kw'abagabo n'abagore imbere y'amategeko n'intwaro. Bigenda gute ngo umuntu ari mu batwara atandukanya abantu n'abandi gutyo, haba bemerewe iki na kiriya n'abatacemerewe? Ica gatatu naco, twari twiteze ko umupfasoni Nibitanga Diane nk'abandi bapfasoni bose batewe iteka ryo kuba mu nzego zitwara, yobaye mu bafata iya mbere mu guhagararira agateka k'abakenyezi n'abigeme, kugira ngo agateka kazina muntu kabo kabeho iwacu. None ni wenyene abasubije hamwe twahora kera tutaratangura kuvuga iby'agateka k'abakenyezi. Wowe umutekano yaba indero runtu ni igikorwa c'abanyagihugu bose, abagabo n'abakenyezi, si ivy'abakenyezi, si ivy'abigeme n'abana gusa.